mwene data uyu munsi nje kuguganiriza cyangwa kugurongoramye bwo gusenga mu buryo bw'umugwana ntambara nje gutegura ni kugira ngo ube umugwana ntambara utari umugwana ntambara cyangwa nimba rusanzwe uri umugwana ntambara nje kugira ngo ndakwankuhaje tugiye kwinjira muri saison yo gusenga amasengesho yo kugwana n'amasengesho yo kugwana tubohoza ubugingo bwacu, tubohoza ibyacu, tubohoza imiryango yacu mu buryo butandukanye, ndetse tubohoza n'abene data. Ijambo ry'Imana muri Yohana, ubusanzwe mu Yohana ibice 10:10 bivuga ngo Satani igikorwa ciwe ni ukwica, kwiba no gutikiza. Afise ibikorwa bitatu akora: arica, ariba, aratikiza. Nico gikorwa ciwe. Muri uko kwiba aratwiba ibyacu. Opportunity yarije ukabona opportunity ivuyeho, urabona amahirwe y'akazi cyangwa urabona amahirwe y'ibyo ukora byo kugenda neza, denku ibintu bitanga kunyuganga. Umuryango, intambara, induru, urubatse from nowhere canke utazi bivuye tekuza induru hagati y'umubakanye. Ikibazo ngo ni ibintu bisanzwe, ikibazo ngo ni ibintu bon mfite ngene twatahuranye, ariko bitubako byose muri ubuzima nabifise isi impemu byavuyemo. Ibyo tubamwe mu buzima bwa misi yose nabifise source isi impemu. Bon kandi nta nibazo ko abantu babi babaho, umuntu mubi neza ko atabaho, ariko naje gutahura ko umuntu araba mubi muri isi tubayemo. Hari abantu babi batifuza kutubona tuguwe neza, batifuza kutubona tuho dutera tuje imbere, batifuza kutubona tubaye neza mu mahoro nabo twubakanye. Badusuiva umunsi ku munsi, bakurikirana ubuzima bwacu umunsi ku munsi, bafise intumbero imwe yo kutwiba, yo kutwica, yo kudusambura, yo kudusubiza hasi, yo kutubona tubayeho nabi. Ivyo naje kubitahura. Abantu ni ubegere ngo babwire bahanure kuko gukora ibintu usanga we baca gukura mu nzira. Ndavuga abantu babatwa banishari, ishari rikabatwara gukoresha impemu z'umwiza, ubasha bw'impemu z'umwiza, korana na Satani, korana n'abademoni mu kuroga. Nicyo sigura ubundi kugira ngo wumve urugamba tugiye kwinjiramo. Ushaka gusanga bariko uragwana atavyo yaruzi, bari kuragwana atavyo yaruzi, cyangwa kwa rubiza kuragwana nje ngwanane nawe. Umuntu akakuroga ivyo akavyugara akagira ashaka gutwara ubuzima bwawe, arondere ko yo kwica. Mwene data, iyi si turimo hari abandi bantu babi bayikoreramo, bafise intumbero mbi yo konona ubuzima bw'abantu. Nkuko habakorana n'Imana kugira ngo atume ubuzima bw'abantu bumera neza, bafasha abantu mu gusenga, bafasha abantu mu kuba ubuzima Imana bagomba kuba bamwo, abakozi b'Imana. Hari n'abantu babi bafise programme zo kudetruiza, zo gusambura ubuzima bw'abantu, zo gutuma abantu babaho nabi, babaho ubuzima bubabaje, bwo gutwara ubuzima bw'abantu, bwo kwica ubuzima bw'abantu. Ivyo bitahuye kugira ngo byose afite byose byawe n'ubugombe bw'Imana, byose byawe n'ubugombe bw'Imana, kugera igihe Imana ikuguruye amaso ukabona ibintu nk'ayo navyo ko muri kugwanya byinshi, muri kurira ko byinshi atari ubugombe bwayo. Kare nanje nako niyumvira ibimba ko n'Imana ibabireze, Imana yabireze none habiki, kuko naje gutahura ikintu. Hari n'umuntu apfa agapfa Imana itamuri kwi, agapfa gakenyuka,
atari ko umunsi wo gupfugeze Imana nta pari bifisemo ariko ari impemu mbi ari abantu bakora impemu mbi ari abantu bakoreshwa na Satani ari abantu babi behe mugambi wo kuroga wo kwica abantu ukwica ubuzima bw'abantu ukuboha amadeste y'abantu umuntu agapfa mugahamba mukazika akenyutse adapfuye ku bw'ubwami bw'Imana. Jambo ry'Imana mu Banyefeso bice 6:12 ravuga ngo kuko butunigana atari nyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza n'impemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Mwene data abo tunigana ibintu tunigana navyo iri kurarondera ubuzima iri kurakora iri ko ushaka kuba kumujya ikintu cyose uri kurakora hano kwisi menya ko hariho kote iri contre yawe hariho kote iri contre yawe. Hari abantu badasinzira hari byinshi biva mu miryango tuvamwo usanga hari ibintu byakozwe ubuzima bwacu bukabo sinje guterwa abantu sinje kubera nkuko ibintu turemenyereye n'ibivugwa hage gusengera hose barakuboshe. Mwene data c'est une réalité biza kunezera ndetse zagutera ubwoba ariko umva n'Imana iragomba ko tumenya intambara tugwana nazo kugira ngo tugwane idufashe kuva aho hantu ko nababwiye Satani afise igikorwa cyo kwica cyo kwiba no gusahura no gusambura mu gihe Kristo nawe afise igikorwa cyo kurestaurer cyo kugarura ibyo Satani yivye cyo kudusubiza cyo gutuma tubaho ubuzima buri abundant ubuzima bwiyaguye ubuzima bwagutse. Nyene data ni periode tugiye kwinjiramo periode yo gusenga Imana periode yo guhoza yo kugaba ibitero niyo periode tugiye kwinjiramo. Iyi yari nka introduction yari nk'intangamarara ndababwira ngo tugiye kwinjira mu bihe imisi kurikira byo gusenga byo kugwamya urugamba kandi muri ivyo bihe nta bisako twisonzeje kubwo wo muri komanigara nawe ukuntu hagaze. Mwene data intambara y'ikiganiro ngira ngo fasha abantu gusenga fasha n'abantu gusenga rero gusenga n'urugamba gusenga n'intambara tugaba ibitero mu isi y'umwiza nitwo dusanga tubohoza ibyacu n'ibitero bisako umuntu atubika umukanda bisako umuntu ahagarara nk'umugabo akambara kaja kugwana biradusa kwitirwa mu bw'imitima mu kwanda rwacu n'Imana kugira ngo nta kintu na kimwe sati handi uhagarara ko kugira ngo byanke ko tuva cyangwa ko tugwana ngo tuneshe ugamba taturinda cyagara ko nasho ni cyaha. Mwene data prepare umutima wawe uri kwaho ubuzima bumeze gute uri kugenda gute kubira urugamba turi kubamo birasaba kugwana atabi ukageze kuri umutima wawe. Kindi naco witegure no gufata amasengesho simvuze ngo imisi yicaye uko Imana zo kurongora ariko menya hari impemu mbi zitagenda uko nyene niko Kristo yabwiye ibigishwa biwe habwira ngo hari impemu mbi zitatwaga n'amasengesho gusa hako zigenda iyo umuntu yisonzesheje iyo umuntu ahevye utwo gufungura akiprograma ko Imana ibe yarongoye umuntu agasenga kugira ngo abohoze. Ni imisi tugiye kwinjiramo kuva ku munsi w'ejo tuzohagarara dusenga dukwana urugamba uko Imana izo turi no kumasije do kwirata mu ko iki ni kintu kije nk'urugamba kije mu gihe mwene data sinzi biri kuraca mu sinzi biri mu shaka urumva cyangwa ndikora kwana navyo ngira ko mbena amahirwe atashike ko abantu benshi atabashikiye ariko navuze ngo si byose ibavuye ku Mana unafashe gusiguza Imana mbande ibintu ndakaba ngo ni vyawe ibintu iyi situation ni uyizanye atari wizanye ntayo ngomba cyafata no kugwana niyo bizanye iyo situation kuko nzi ko ndi mwisi hari ubundi bushobozi bukoreramo. Yesu aguhezagira utegura umutima ubeho ubuzima bwo gutsinda icaha mu rugamba rwo kugwana birasaba ko ataca ubufise upfa n'Imana nimba utarakira Kristo Yesu ndaguhamagara kwakira Kristo Yesu ndaguhamagarira kumwakira ndaguhamagarira kwiyunga nawe mu buryo ni byiza ko mu bugingo bwawe
kugira ngo abe mu ruhande rwa kugwanirira, ko biragoye ko kugwanirira igihe uri mu ruhande rwa Satani. Ni byiza kuza ukamuha ubugingo bwiwe, ukamuha ubugingo bwawe, akakubera umwami n'umukiza, gutyo ko turi kugwana akazokugwanira. Ko si twe turasenga, ariko ubushobozi canke inkomezi duhagararamwo ni inkomezi za Kristo akorera muri twebwe, ari muri twebwe. Duhagarara muco turi muri Kristo Yesu, tukagwana n'izo mpemu. Yesu aguha umugisha, Yesu agire neza. Murakoze.